ijambo Christian Savye Amaye. Je nitwa Rosaline Kamariza, nkaba ndi ADG wa Ingo. Nkaba naratewe iteka ryo kuba event manager mu gutegura iki giteramo kizozana mu Burundi umuririmbyi Mbiri ya Belle, akaba ari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi. Ni ubundi buryo twategekanije kugira ngo uwo munsi naho hari ibirori bisanzwe biteguwe abantu bashobore guhura baryoherwe batambe bigine uwo munsi. Alors ndashimira cyane gose abantu bashoboye kudufasha kuko n'ubu baracabandanya bitanga. Harimo Bankobu iri ngaha baraza kudusigurira mu buryo abantu bazoshobora kugura amatike biciye muri Mcash. Hariho la BRB, la banque. Hariho Buja Event iri kiradufasha mu bijanye na technique yose bisaba. Hariho CVTV, hariho Sagwatom, hariho n'abandi benshi tuza kuronka akaryo ko gushimira kugira ngo bumve ko nabo nyene twabahaye ikibanza citeka. Ntarandiriye cyane gose, ndasaba Sultan ariwe promoteur de l'événement atuganirire neza uyu muririmbyi agombaze wariwe amateka yiwe, hama acagira ko atubwire n'igikorwa nyezina ingene kizoba gitunganijwe. Hariho navuze Eric muri Bankobu aza kutubwira ingene tutoriya na Mcash, ibindi biraza gukurikira. Murakoze. Okay, nkaba nitwa Sultan Suleiman, nkaba ndi umuproducteur wa Mbiri ya Belle ngaha mu Burundi. Nkuko mwagiye murabibona mu ma affiche yagiye arasohoka na ku ma video yagiye aracako kubingangurukana bumenyi, aho artiste Mbiri ya Belle wewe nyine yavyivugira ko azoba ari ngaha mu Burundi tariki 8 kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo kwifatanya n'abakenyezi bo ngaha mu Burundi umunsi mpuzamakungu hariwe abakenyezi ku isi. Nico gituma no munsi twaronse akayo bwira tubasigure neza intumbero y'ico gitaramo n'ingene giteguwe. Artiste Mbiri ya Belle nkuko musanzwe mubizi ni umuririmbyi bavuga ko ruwakera, yego n'uwakera mugabo uzi cyane. Mbiri ya Belle ni umuntu watanguye carrière yiwe musicale en 1980. Ngaha mu Burundi yarayishikiye yagize ibitaramo avec Toshero Tabuley en 1984. Ico gihe Mbiri ya Belle yari umukobwa yakiri muto cyane, yari afite imyaka 20. Uhari ku ico gihe gushiko no munsi y'imyaka 30 bisigiye ko Mbiri ya Belle afite imyaka 56. Mugabo ntihagaritse kuririmba, arabandanya gushika no munsi araririmba, arasohora n'album yiwe. Mbiri ya Belle azoshika ngaha itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu kuri aeroport international de Bujumbura isaha 3:30 zo mu gatondo. Hama uwo munsi tariki 6 nyene azogirisha conference de presse kuri Hotel Club du Lac Tanganyika isaha 7 z'umutaga 13h. Hama itariki 7 Mbiri ya Belle azokwirwa ngaha nyine mu gihugu cy'u Burundi, aho azoba ko aragira ama repetition. Mbiri ya Belle azoza ari kumwe na groupe yiwe yose, ubwo ko azoza ari kumwe n'abartiste n'abamisiciens biwe n'abadanseuse biwe, equipe yose izoshika ngaha le 6. Hama le 8 mars ari umunsi nyene yezina ugitaramo. Mbiri ya Belle azokwifatanya n'abakenyezi bo ngaha mu Burundi umunsi mukuru hari abakenyezi, umunsi wateguwe na Ministeri ya Solidarité, umunsi mukuru uzobera mu Cibitoki. Mbiri ya Belle nawe yemeye gutera agateka ko kuzoza akifatanya n'abakenyezi bo ngaha mu Burundi. Ibyo birori biheze Mbiri ya Belle azogaruka ngaha i Bujumbura, aho azoba aje gutanga igitaramo ciwe kizoba Hotel Club du Lac Tanganyika. Dushaka guprecisa yuko Mbiri ya Belle aje ngaha mu Burundi mu gitaramo kimwe conyene, un concert VIP izobera kuri Hotel Club du Lac Tanganyika le 8 mars. Nta yindi concert nimwe ya Mbiri ya Belle izoba ngaha uko kwezi kwa gatatu. Concert izotangura saa 18h mugoro, azoba ari kumwe na artiste burundezi wacu Noma Sana Natasha niwe azotwugurira ivyo birori. Hama après Natasha niho Mbiri ya Belle nawe azotangura kuririmba igitaramo cya muzenga mu Burundi kugira anezereze n'abafani biwe bose bazoba baje kumuraba. Hari ibyerekeye amapuri ibiciro
mugiye murabibona ku mafishi twasohoye yuko dufise amatike atandukanye. Hari amatike VIP, ni table VIP izoba ifise ibyicaro bine, kuvuga yuko table yicaye ko abantu bane, table de 4 personnes aje twise VIP izoba igugwa amafaranga ibihumbi amajana abiri, excusez-moi, ibihumbi amajana 250 y'amarundi. Iyo ni table VIP. Hama hariho ayandi matike azoba agurishwa 50,000 par personne, izo ni tike zisanzwe. Hama hariho akaganuke ngariko bivuga mu Kirundi avec la banque cishi muri bwa buhinga bwayo bwa none Mcash. Ayo matike ya 50,000 kubakoresha system ya Mcash bazoyaronswa ku mafaranga ibihumbi 30. Shaka kumenyesha neza yuko uzori hitike ya 50,000 canke uzori hitike ya 30,000 avec Mcash bose bazo kwicara mu kibanza kimwe. Aho mu guheza nagira duhe Monsieur Eric yaserukiye Mcash ngaha agire ico nawe abivuga ko kuvyerekeye ayo matike yawe ayo matike yacu twese ya Mcash. Merci beaucoup. Mcash ni ubuhinga bankubu yashyizeho bufasha abantu kuronka amakonti ngendanwa ku telefone biciye ku mihora yose. Iyo konti umuntu ayifise ku telefone ashobora kuriha ibidandaza, akabika, akabikura canke akarungikira umugenzi wiwe akoresheje Mcash. Iyo konti rero muri iyi evenement tuzoyikoresha ku bantu bazoba bifuza kugura amatike y'ibihumbi 30. Uko bizogenda nuko turafise aba agent bari mu makatier atandukanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, turaza kubabwira bamwe bazoshobora kuronka kayo matike. Ukuvuga umuntu yifuza kugura iyo tike aragenda ku muaja wacu, uwo muaja wacu akamugurira konti. Iyo konti ayimugurira ku telefone yiwe basanzwe afise bijya n'umuhoro wari we wose turashobora kugura konti ya Mcash. Uvuga ku telefone umuntu azoba afite telefone azogenda ku muaja wacu amuguriye konti, hanyuma azobaza azanye amafaranga 30, aca afata ayo mafaranga 30 muaja azoca mudeporeza amafaranga mu telefone wiwe. Hazoba hariho ico twita code marchand, ni code y'umudandaza izo bijanye ni concert zo turakora, uwo mukiriya azorihira akayo mafaranga hanyuma umuaja akabona kumuha iyo tike. Iyo tike rero niyo azanye ku munsi wa concert. Ni ibintu byoroshe cyane binyaruka bikoresha ku telefone ngendanwa iyo ari yo yose. Abo baja turabashikiriza mugabo benshi basanzwe babazi kuko uno munsi Mcash iradandaza cash power. Cash power ni baza yuko ngaha mu gisagara ca Bujumbura bikoresha abantu bose. Abakiriya bacu basanzwe bagendera bakaja kugura iyo cash power. Nibajya nyene bazogenda ko bagashobora kugura ayo matike ya Mcash. Twaratoye bamwe muri kino gisagara ca Bujumbura bazodandaza abo matike. Twagomba kuba babwira kugira bazomenye aho baje. Turafise umuagent akorera muri immeuble ya CBINet. Aho CBINet ikorera munsi yitwa BBIT. Uwo rero niwe wa mbere twatanguriye ko kuko we wakora amasaha 28 kuri 28. Uzogenda aho adoshobora kuronka iyo tike ya concert. Turafise uwundi muagent akorera kwibarabara rije kuri Cathedral Excellence House iri hepfo ya Post. Hari muagent yitwa Phone House, ushitseho naho nyene hariho icapa ca Mcash urazoshobora kuronka itike ya concert. Turafise uwundi muagent societe yitwa BBD, iyo nayo ikorera muri Galerie Mandela ahahoze PAF ya kera, naho nyene uzoja azoshobora kuronka tike ya concert.
turafise uwundi mu agent societe yitwa OAM, iyo nayo ikorera kuri Avenue de l'Amitié. OAM ikorera kuri Avenue de l'Amitié, Galerie Blessing, naho nyene bazoshobora kuronka itike. Hari iyindi societe yitwa Avecom ikorera kuri Chaussée Prince Louis Rwagasore, immeuble iri en face ya Régie des Eaux. Turafise uwundi mu agent mu Kibenga yitwa Bashirwa Buhoro. Ivyo aho naho ndiko ndapreza icyo nashaka kubabwira nuko aho hantu hose bahashitse barasanga aho icapa canditse ko Bankobu Mcash. Dushimira nabo twoba twitwa ko turi kumwe kugira ngo ibintu bishobora kuba byogenda neza, kubera ko turakeneye ko ama evenement menshi turakeneye ko abantu badasubira kumva ubwoba iyo biyumvire kugira ico bategura bivanye nuko kera kugira ngo ikintu na kimwe gitegurwe byasaba ko hagira inguvu zirinda kuva hanze, ari uko byose biri ngaha anya byose dushobora kubitegura tutariyenze kuzera inze. Rero nakaryo keza ku bwa Buja Event, nakaryo keza nibaza ko ni no kwishima ku murundi wese ko dushobora gukora tugategura evenement ari twebwe tuyiteguriye kandi ibintu byose bikagenda neza, n'abanyamahanga bashitse bagashika bavuga bati bwa bundi ha hantu ntigwitaha. Merci beaucoup.